yarabikoze video nyinshi ndizera ko n'izindi zigiye kuza very soon aba manager bariyongereye bro ntibarigaragaza oya anashobora kwemera abajasema kabisa ifo baseme sasa ifo tuseme ndashikirwa n'ukuri mugangira ntibirashika ngira bararungitse ntibirashika yes indirimbo wari wayumvire kuzosohora na Mtina Bonche nk'ivyaje novuga giturumbuka gutyo nyene nari mfise ofete nari nkuko nabivuze nari mfise project yo gukorana nawe gusa nari mfise ukwizera guke shikazamba none kubera ikizi ndirimbo iske uri mushasha cyane kumenga uririmba nk'umuntu nyene w'intararibo asa voilà ari umuntu yanyandikiye commentaire mu gatondo ufise ijwi umenga warigeze kuri iyi imyaka wari bimaze mu gihe kinini erega DJ uri arasanzwe afise uwo mwuga Bonjour mesdames et messieurs, le fan de music industry. This is niiyosel TV, the one of the best for this industry abidi. Chakini makuru shema kibaza navuga amakuru ameze neza cyane. Nkuko tuma tubikora reka tuzi dukingurukira Imana, hama dusubira dukingurukira namwe bakunzi ba niiyosel TV. Yes, uno munsi rero ndi kumwe na wa mu brother na big brother nemera cyane, akora neza cyane, yandika neza, umwanditsi w'indirimbo munyana, umwanditsi w'indirimbo ari indirimbo rero gusohora very soon novuga ari kumwe n'umusaza MT number 1 akabwira ati akana ni indirimbo iri kubikora neza cyane. Tureza kuyaka byinshi novuga na DJ Oli kuko ubuheruka navuga ati Oli zizo ngaruka wakoze clip ariko rero nagarutse yabyo yabinyemereye bya twumva twasabye urumva byarakunze. Oli vipi Oli? Salama kabisa. Uko fresh kaka? Yego meze neza. Uko fresh uko smart. Thanks kisi siku zinasogea ndo kisi Oli anapiga zingine step. Rero ngira mu wundi mwaka nzoba nabaye nyakuba byo bandanya gucyanye Oli vraiment yonshimisha cyane. Ebana tuvyize bro uko na talent unaywa kuimba vraiment ivyo ko suku ry'umuntu. Asante sana. Kandi urashoboye. Kandi urakuriye support niya cyane my big brother. Ebana bavyumve kabisa. Kandi thanks kubona ko nawe uri kurabikora. Kabisa. Yes Oli umunsi kuri wewe gute? Bino munsi wa mbere. Ni bon. Neza mbwa rero hari ikintu je nshaka kwibaza. Ashaka fo dukoze ikiganiro kirimo bimeze kana na last time hari ameze nkuko nyene akakirimo kameze guke nyene yego nakabo. Yes ati rero umunsi wo kugenda gute kuri DJ Oli? Neza nazindukiye ukazi nkuko vyama takomeye naronsa abakiriya ndaronsa n'ikiganiro urumva ni bon ya programme mu gitondo yahetse nahejeje byagenze neza cyane gose bo bakora kwitaho neza baba bene wacu hari nukuri bariko barabikora bo bandanye uko ndabona byogenda neza gusumba cyane yes twizere ko byo koma bimera gutya nyene kuko numusore afise ingabirano kandi akuriye support nibikorwa akora biranaboneka yuko afise n'ingabirano novuga DJ Oli sindi wa mbere ndabivuze ndibaza oya ese utumugabo nca ndavyemera cyane bivuze nk'abantu nkamwe bwe mukurikiranira hafu umuziki ego kumbure na benshi wanashima nabandi basanzwe bakuru bankure no mu vyerekeye kumenyesha makuru barani bina bikubwira DJ Oli ni bandi bagukuriye bari bona we ni sawa ariko benshi bavuga ko bananguye bananze gufata no mic ashobora kuba yaragutanze gufata mic mugabo adafise horere musicale nk'ufise rero byose bibaho yes ariko twizire ko bigo bigenda neza cyane dufate ni indirimbo iriko irafatisha muri bino bihe ni indirimbo tubona yakuzwe ifise n'amasanamu meza ni indirimbo tubona yuko DJ Oli yavyitwayemo neza. DJ Oli for the first time kwanza wakubwiye ikintu cha video wavyitwayemo gute bro? Yari video igira kabiri ndakubonyemwo ya mbere yari na Mutima ego no irija ni ya gatatu ya mbere ni Muge ya kabiri ni ya Mutima ijya ari Collabo igira gatatu ego igira gatatu yari ya Collabo ego wavyitwaye mu gute Oli gukora n'umuririmbi dusanzwe wubaha uvuga ati jewe ni DJ Oli aveke na Mtina number 1 muri audio niho byari bigoye uretse kubera ko twagiye muri studio mvuga nti ni ko petit frère ye ni grand frère umva ye ni grand frère ye ni pro kuzidia mimi umva ndagiye numvirize ko yashize mu ijwi vyahetse hanyuma nta mvuge nti twakoze mugabo urumva siko vyagenze dushize muri studio yarambwiye ati uvyumva gute urumva turahana maride proposer ego ico kintu cyanyoheye cyane ndatanga ideze wanje bigenda neza bica bigenda kujya mwavyumvise vyarakuryoheye ni nkuko uvuze nkuko umenga ntavyo wari witeze ko yo guhanuza nk'umu big brother oya about jewe kubisanzwe ndumuntu sanzwe nicisha bugufi
nivugira make abanzi baranzi rero urana nka MT afise experience nini par rapport ya mu muziki ya amaze gukorana n'abantu bari hot ego by'umuziki rero umva navuga nti je peut-être que nta proposition nimwe nomuha umva navuga nti ndagiye muri studio nyene numviriza uko yakoze navuga n'ijwi ryagiye ariko warasanze ari umuntu atahura kandi atahura novuga n'umuziki icari cyo ego aratahura yicisha bugufi ego ya nizere yuko feedback kuri razironka DJ Oli umva indirimbo novuga akana nabayivuga kwiki avuga ko ari indirimbo iryoshe benshi na commentaire za YouTube bandika ngo ni hit song ya urumva benshi last time nabonye ntuzenya umunsi ugira kabiri ndayisohoye adojo san vraiment ntiyikawushije nagiye mbona nyandikira kuri IG ambwira Instagram ti bro anyandikira ati vraiment akoze song nziza kabisa yes kumbura kubwira ati igikorwa ciza kiridandaza cyonyene kandi kirivugira no cyane kikivugira no mu bantu yego uretse ko hari nabo nahonye anditse commentaire bacu barazifuta really man byarabaye yari commentaire mbise nziza yari nziza yanditse commentaire nziza agaca yifuta really umuririmbyi cyangwa umufana asanzwe umuririmbyikazi yakoze iryo kosa vraiment ninde kuri afu oli afise ingeso nawe yo sinzi reka no musinda bigaragaze umuririmbyi ninde ni nawe avant yuko nshikira gukorana na MT kuko na mfise plan yo gukorana nawe hanyuma ni ya MT nabandi niwe nashaka gukorana nawe avant nimba atari bango umuririmbyi ni Belle Nice yaranditse muri commentaire aca arafuta cyo kosa Belle Nice yarayikoze kweli sinzi ko yo yariyenze ko bad girl na weye oyangira vyarashitse sinzi ngira telefone yacihinga ngira kari ifyonze sinzi ngira ujya mwana we yayifuze reka tubifate konye kumbure dufate ko ari accident basi kuko sinibaza yuko Belle Nice ntangora nabafite n'abaririmbyi ari ndibaza ntanzigo yabishitse ngira vyarashitse nyene ariko nizere muhuye nyene wowe mubaza yego no bimubaza ndazi ko DJ Oli atajya umuntu no bimubaza kandi nta kibino bankotse kandi rero ari honete y'umugabo kandi akubaza mu ndero tibana bire bitibirendekaye yaduye no mubaza duye no mubaza ariko dusimbiye ku bandi baririmbyi urabona ko bariko bayakira neza nabo nyene ku ruhande rwabo uretse ko hariho nabigirisha nyene ko batayibona biriho kandi feedback zikagushikira inbox ya akanga kubishikiriza hari why iyo support batoyikora kuko uwo nimba ari je ndumuririmbyi inanditse ko commentaire hajya umufana akagenda akayikurikirana arabona yuko umuririmbyi wanje yagiye gusupportinga DJ Oli kumburekana je supportinga DJ Oli sivyo naga Oli kandi tugize ugo runani umuziki woshika handi hano hetse ugerageje no kuraba abafana twese turabasanga turabasangiye rero ni vyiza ko twadukwiye gushira hamwe tugashigikirana kuko no musi nimba uri ko wanka kunshigikira azogira ejo nanje nje hahandi mugabo nimba waragize neza abafans bakabona iyo kuntu wabigize ndashobora kubatera nanje kugaruka iwawe yes kumbure support irakenewe cyane cyane hagati y'abaririmbyi ku bwabo no mu bafana izo shiza mu nyuma kuko abafana bamaze kubona abaririmbyi ko bakundana nta nkeka yuko abafana bakundana no kubwabo kandi bacha baba supportinga n'amafaranga bicaboneka Oli yes uweruka Oli namusavye ati Oli reka dusabe ko hoboneka clip video dusaba novuga aba big manager basanzwe baba mu bigo bitandukanye sinzi ko message yabashikira ariko turabona yuko naho itabashikire canke ariko turabona ko Imana yabikoze Oli yarabikoze video nyinshi ndizera ko n'izindi zigiye kuza very soon aba manager bariyongereye bro ntibarigaragaza oya anashobora kwemera abajasema kabisa ifo baseme sasa ifo tuseme ndashikirwa n'ukuri mugangira ntibirashika ngira bararungitse ntibirashika ariko twizere ko bizoshika kuko DJ Oli aracabirindire kandi nizere yuko imigisha myinshi zobasubirako bise byinshi shaka gutanga kandi biryoshe gusumba ivyo natanze yes indirimbo wari wayumvire kuzosohorana mitina bonce nk'ivyaje novuga giturumbuka gutyo nyene nari mfise ofete nari nkuko nabivuze nari mfise project yo gukorana nawe gusa nari mfise ukwizera guke ko bizokunda ko nkorana nawe kandi ko tuzokoraniye rero ica kintu cagiye kunryohera nuko we nyene ofete narakoze bruyo nkora couple wanje ndayishira ngaho akumvise iyo ndirimbo yawe gusa akana isonga kwirira kazi isongira kazi ifuko shira mama nkora muri acakorera muri iyo nyene ico kintu cangyoheye cyane yes kandi na cyane cyane ni mu baririmbyi iyo uwo mwemeje arakwemerera
ati bro umefanya kazi nzuri sana. Nikindi cyanjye vraiment nyuma y'ivyo nabonye ari umuntu akunda indirimbo zanje nka soro nka munyana. Urumva afite igihe amatwa ansumira manager we amuproposa ukorana na jewe yari ubwa mbere yabonye song yitwa munyana acavuga ati nimba bishoboka ko dushobora gukora nka munyana ni bon. Heureusement rero ncankora akana buzati bro we sasa ibya munyana tureka dukora akabebe dukora akana kabisa. Yego yes kumbere ni indirimbo ifise amajambo meza cyane wowe wifuza kuyikurikirana gusumba nimba uko wamaze kuyiraba genda kuri YouTube channel ya DJ Oli yitwa gute? Ni DJ Oli gire subscribe amucugira ko na commentaire uvugira icyo yivuzeko. Yes Oli ni indirimbo ava kwisohoka twarabonye novuga post ya MT number 1 avuga ati DJ Oli nimba uyo mu director kama imashini ya kama ipoteza image nimba yatakaje izo sanamu ni mashini afuma yiturira we yavuze ati novuga gute sivyo agenewe gukora sivyo agenewe gukora sivyo agenewe arabo ubundi mwuga akora mugabo urumva n'ibintu bishika amapane y'imashini umva clip yari yatakaye. Clip yari ijyanye cyangwa make muri yari clip ijyanye MT yari yagiye deja bijya bivuga yaragiye ndabibuka yari akigenda tu yari yagiye none zabonetse gute mu nyuma cyangwa yari trick yo mu director? Hariyo abantu bagira ni recover zikovinze nizere ko ama location mwari mwagiriye ko atigeze ataka habonetse nke cyo gituma location amfite mwari mwafa ari izindi bibanza bitigeze bibona ari izindi image zitabonetse menga clip ira Kenya mugabo heureusement nuko afise ubundi buhinga bwo kubiryosha nibindi vyumviro vya DJ Oli bicanje n'ivya MT number 1 na management zabo bica bigenda neza cyane akana kashagasohoka neza karavutse ngako kamaze ukwezi ma commentaire ma like n'izindi zikoze zaza munyu ubwo zini kurahera jiwaze vraiment afuka toto kanavuma kakora bariko barikabania na image akapote Mungu akafanya kazi yake n'abandi bariko barafyonda bagerageze bari kure vraiment gashikira abandi fatiyo link ishawigera wirungire mugenzi wawe sivyo na mugenzi wawe irungire mugenzi wawe kugira ngo benshi bashikire hama projet officiel rero nuvuga muri no misi kubona ko abantu bakwakira neza même si atari bihumbi n'ibihumbi bagukurikirana cyane ariko ababe baki ubabone mbega projet officiel yo kwagura nuvuga fan base yawe no guteza imbere umuziki ndonde officiel nuvuga projet imeze gute ubicishije mu nzira imeze gute mu bisa muri rusange? Cyambere cyo no gukora nkuko nsanzwe nkora mugabo turiko turigana team strategy zindi twokoresha kugira ngo umuziki ushobore gushika kure. Ugerageje kuraba benshi barambwira ati nukuri ufise indirimbo ziryoshe benshi kazamba none kubera ikizi ndirimbo iske uri mushasha cyane kumenga uririmba nk'umuntu nyene w'intararibo asa voilà ari umuntu yanyandikiye commentaire mu gatondo ufise ijwi umenga warigeze kuri iyi myaka warubimaze mu gihe kinini erega DJ uri arasanzwe afise uwo mwuga umenga ndi mu Kirundi baba inzobere umva wari usanzwe ubikora abandi bashaka kuvuga ngo uri muhitira yarahitiye shaye mugabo rero indirimbo ziriho ndazifise nyinshi ziryoshe ariko ntizirashobora gushika kure rero turiko turigana team strategy dushobora gukoresha kugira ngo zishike kure kumbure n'ibikorwa deja ni feedback na kantu twagerageje mugabo kuri akana yarashoboye gushika kure paporo izindi rero ndibaza ko izindi ziri nyuma bishobora kuba vyiza gusoma yego yes ngiyo tagatana Primus Star ariko DJ Oli yuko natala araririmba neza arabikora fresh byose arabizi mu muziki naririmba kuri freestyle kuri acapella byose iko fresh lakini mtagata hayuko kwa sababu gani kweli ki DJ Oli sinzi critere bakoresheje ariko ari wagiye kwiyandikisha je nari yandikishije bararungitse link nari yandikishije mbwaje sinidoga cyane kandi ndumuririmbyi ntikunda gose ariko hari sinzi ko biyandikishije arabaririmbyi novuga babiri gusa baba barakoze baragaragaye cyane nibaza gushika nino saha kubona batagiye muri taga Primus Star sindavyumva rero abaririmbyi n'abahirije Oli je ndimvira MB data ya MB data yabarabivuze na kiri kuya je rero umva
kubera iki nta muhari munini nijya bitetse ndacari mushasha sindanagaragara ariko ndiyumvira eske baba bariyandikishije nimba bariyandikishije kubera iki tutigeze tubabona hari umuntu vraiment je ndimpa nicara nkiyumvira none sivyagenze gute nibiki MB data lakini dusubiye inyuma bifese ntiyari kureka ntiyari kuyandikisha amakiri ngo areke kuyandikisha je ndibaza ko bari sawa tubifata uko nyene double J niyo kuyandikisha MB data ngo areke kuyandikisha canke ngo kirikareke kuyandikisha canke andi mwaga yandikisha amakiri ngo areke kuyandikisha dufate ko biyandikishije hama bafashe izindi critère aho dufate ko batiyandikisha ko batiyandikisha yego ntibiyandikishije tubitahure kuko iyo biyandikisha kiri kuna MB data la prochaine fois muzo kuyandikisha man je sindavyumva franchement sindavyumva DJ uri n'umujyabo aroroheje gorane reka twika kwiyumvira birebire ntibiyandikije kuko iyo biyandikisha vraiment nta critère nimwe je mbona bakuramo vraiment franchement umujyama nicabwe ngaka tifate ko nyene naco yes DJ uri turabona Tagata na Primus Star iratwaye novuga Big Face turabonye itwaye novuga Eastern turabona itwaye na Oleg bari babikwiye bari bakoze mu baririmbyi wari wiyumvira ko bazotwara bari barimo kuko vyarazanye zuguruzuguru cyane cyane ko mu bantu basinzwe kurikana umuziki ndundi ndumuririmbyi kandi nabona baririmbyi kandi wararabikurikiranye kuno baririmbyi burya rero jewe nta mihari nta myikomo mfise kubera ko igituma nagira imyikomo ni kubera iki nta critère bashize kumugaragara bo barafite bafatiye ko iyo bazizana twese tukazira bati naka turabizi tukavuga nti okay reka tujije rero tugati abari muri jiwe barivye canke mukora batazishize ku mugaragaro ntavyo twujije nibo bazi ivyo bakoze ivyo bagize nibijya nyene ikatuvyakira uko nyene DJ uri vyose ni fresh yeha na matatizo na mtu iyo koko kiri next novuga kuri DJ Oli ni Mbega zo ari collabo nyene canke irashobora kuba Collabo gusa n'ibintu turiko turadesida muri team ya ariko ico no babwira coco kizoba ari ikintu kinini kandi azoba ari surprise nimba ndirimvye je nyene muzovuga ati esku uyu ni DJ uri twara twumva ni kibazo mu birindire nimba ari collabo ho n'ibindi bindi urumva ego yes indirimbo yose ni nziza ndashaka DJ Oli ambire akantu niyagiye kwiti novuga mu jigiti nyene canke iyo ariko aramesa canke ariko arakora utuntu nyene tutuntu duto muhira muri akana kaguma aririmba agakupule gatoya guma aririmba akavuga gute nawe utoririmba uvuge gusa je ndakunda kuririmba akana ajyana avuga baby Iza wanje ofete siniko ndarimba cyane kubera ko mfise urumva yavuga no kumvugiye no ngabana ari ukuntu re ndasubira mu ijwi ndavuga ndarimbira hejuru urakunda kuhasubiramo cyane ya sana makaranjohera gose nakantu karyohera abantu benshi cyane kubera ngo nawe nyene aragakunda cyane DJ Oli big up sana bro najwa kuyibaka kandi uvuga yuko wobandanya gutyo wonye novuga umuziki wacu ubasha gutera imbere novuga mu ngabirano nyinshi zitandukanye zigiye ziza novuga kuko rero benshi kumuri bakunda DJ Oli bazisha badugira kuri wewe bro je vraiment ndashaka gufasha impano nyinshi ndabifise cyane guess kumbure nk'akajambo gende utekereye novuga abantu basanzwe bakurikirana umuziki ndundi muri rusange navuga gute bashishikare kudushigikira jewe n'abarimvye bagenza hanje dushira inguvu hamwe kandi umuziki w'ubujumbura uratanguye kuryoha je dis bien umuziki w'ubujumbura tunona abana twa novuga 45 millions ni bon déjà umwaka uheze baridoze 150 millions umva hajya 150 millions bari batanze 150 kuri babiri sasa kandi bahaye umuririmbyi muri uno hanze yari yaje okay nivyo ni 15 umenga ni nke mugabo ni bon ndibaza umwaka uza bazofata ubu ntibazogira batatu ndavyizera ngira bazogira batanu bavuma ba DCDs agora tuenesi wote bashikigwe ni bon je novuga nti nandi mashira hamwe avyumvire turabona ni sana muri kurabikora urumva ni vyiza biriko biraza kandi nsaba n'abaronse vraiment ahubwo bashishikare berekana ibikogwa nibaca intege abayatanze amafaranga je novuga nti ni vyiza biriko biraza hanyuma mbwira abantu yaba baririmbyi bagenzanje yaba bamenyesha makuru hari ibintu bitatu mu muziki tukwiye gutahura hari umuntu aririmba neza hari uwandika neza hari n'utanga umuziki uryoshe ni ibintu bitatu bitandukanye umuntu aririmba neza wandika neza n'utanga umuziki uryoshe
turashobora kuraba mu bihugu byinshi hari umuntu ushobora kuvuga ati ntazi kuririmba mugabo yana amahiti gusa amahit song mugabo ntucumukasa ngo ntazi kuririmba arakenewe muri society araryohera abantu afise abanaryohera ni nka producteur arashobora kuba afise ide y'isong iryoshe mugabo ntashobore kuririmba urumva hari igihe arakenewe mu muziki bose barakenewe rero ntidutangure kuvuga ngo naka ngo ntavyazi ngo naka arabizi ngo naka yandika nabi reka ahubwo umwe wese tumwegere tumubwire uti yamara wobigenza uko byo byiza kuko aha twebwe abadukasa mu bindi bihugu nibo bafasha umuziki wabo babandi nyene ama example menshi turayafise rero ntitushake ucana mwimigwi sibajya bari hariya bari ino twese dukorera umuziki hamwe kuko no musi nimba DJ Ori ashoboye iki hari abantu bamukundira ico nyene ubundi nimba ari Double J nimba ari inde akaririmba akagira okay birakompletana kuko ndibaza mu telefone nta muntu afise umuziki ushaka gusanga ufise 10 na 10 yose rero afise ikintu cyose itandukanye ngosanga kandi afise style zitandukanye z'abaririmbyi batandukanye nuko nyene bimeze rero umuziki nuwo tushigikirane ntitugerageze gucana mw'imigwi nuko nyene bimeze je vraiment Imana yarampaye impano yo kwiyumvira akazi kikaryoshe kabisa yes kumbure aranabivuga kandi aranabizi wenyene kumbure iyo asohoye indirimbo araryohera abantu bakaryoherwa akavuga ati yanditse neza birafise melody nziza birumvikana ni indirimbo urumva yuko umuntu ariko arayumviriza abayishaka kubega yihera gute apana yindi ihera ista yini next ariko DJ ukurumviriza indirimbo yiwe story yayo bazakumviriza iza guhera gute indirimbo urumva ko ari ibintu bibandanya yes kumbure abantu bamukundira ivyo nyereka rero kumukasa habwo mushiremo izindi ngufu ko arafise abantu afasha muri society yes kumbure byari ivyo turaronderera DJ ariko yatubwiye byinshi kuvyerekeye umuziki yatubwiye na byinshi nuvugira mu vyerekeye iterambere ry'umuziki wacu ndundi mbega kuvyerekeye ubuzima bwiwe busanzwe mbega gafaranga kanonekana kweli kuri ndashima uretse ko reka ndabivuge ndiko ndayivuga uretse ko uca usanga ndiko ndiniga cyane urumva twose ncamereza mu muziki pole sana kweli ariko bizogenda neza cyo gituma n'umukazana mama ariko arateba ku murongo ariko bizogenda neza niyihangana hari bose ndazi ko bizokunda bizogenda bien ni buke yes kumbure byose akabwira ati akagumye baguma ko bro kandi ngo ntahujya katamugoye yes kumbure ndagushimire cyane kandi DJ Ole nawe ndagushimire gose cyane gose kumbure next time kumbure bizogenda neza cyane mu kindi kiganiro uzuba ari indi clip cyangwa ikindi kintu DJ Ole zayako cyangwa ikindi tuzi DJ Ole yanyifuje muzora ahubwo mu ndondere ntarakora n'indi ndirimbo ndakurondera nzogusanga muhira naco tuvugana na mutamakazi uzoze wane tuzozara mukazara ku nguvu tware DJ Ole bati mere wabonye rero nase kumukuzanira nuyu ashamuzoca mumpa n'inkwano bice bigenda bibaye muzaje n'inkwano sawa bice bigenda bibaye bige utahukanya kandi nta kibazo yes kumbure DJ Ole umuntu yifuza gukurikirana uvuga Instagram Facebook YouTube channel yo gusanga ku mazina yitwa gute Instagram ni DJ Oli ariko ni izibiri Twitter nuko nyene last time mwambwiye ngo ndayuguruza narayuguruje wow na Facebook ni DJ Oli nyene DJ Oli yes kuvuga musange wherever aho hose nuvuga kuri Instagram Facebook na Twitter na YouTube channel you get subscribe ni DJ Oli you get subscribe like comment na share kugira ngo ikorwa byibashe kumenyekana bibishe gushika ahantu henshi hatandukanye tuzosubira rero inshallah imari kunzira kumena beni kuri micro brand kamani Arkeni niyogergira subscribe kuri niiyosel TV hamwe no kuri YouTube channel y'umugabo y'umusore akana DJ Oli